TV. Yeah. Ihuriro TV urumwe mu bantu dukunda kubara muri kino gihe twavuga yuko ugezweho ndetse uri kurahitinga cyane kuruta abantu twa sécurité bivanye no kungene umaze kwakira abaririmbyi beshe bagiye batandukanye kwanza akazi ko kurinda abanyaga cyane. Ikintu cyambere utangura kwiyubara kuko afizora kumenga mu gice cy'u Burundi, ikintu cyambere wiyubara iyo mufashe urugendo ni giki? Je novuga ikintu cyambere mu bintu vyose sinovuga kuri jewe gusa. Ikintu cyambere ni discipline. Nico kintu cyambere. Kumenya wifata gute uri kumwe n'umuntu kanaka. Nico kintu cyambere gikomeye. Yes, bakunze bacoro TV ndabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambamba inyuma ya kamera na Alex nabanye bahamasana bameze neza cyane. Uno musi ndi kumwe n'umutumire umwe mu bantu bavuga yuko muri kino gihe imigisha yabaye myinshi, ari umwe mu bantu umuhamagaye uje aze kukurinda ahantu sanzuri utokwigira ugira ikibazo, ariko nasanzwe akora akazi ko kurinda umuntu gusa. Numwe mu bihangange mu gukina amafilime novuga yuko ari we wambere noshobora kuvuga ati ni umusore mwiza yifata neza mu kwagitinga gukina amafilime. Reka manze namakaze kuri Cobero TV abaramu anidondora amazina yiwe no ndazi kuruza kumubaza amajambo menshi agiye atandukanye. Ndakora mu tumeze neza ya ndameze fresh. Ndashaka ubwira abakunzi ba Cobero TV ko witwa amazina yawe yose ko muziza kuya ikiganiro kimeze neza kandi na kinini. Ku mazina y'abavyeyi nitwa Niyomukiza Mamesi. Filime ryanyise Meshi kw'isi. Gusa ko no mwanya giye bariko barametriza abantu benshi ni Goliath. Yeah. Goliath kubera ko washimye kwitwa iryo zina Goliath ni abantu bakwise cyangwa bagise bivanye nakaze usanzwe ko kavuga ati kandi iryo zina Goliath nagise kubera film. Ifilime yebo uro waratumye witwa Goliath bimeze gute ku bantu batarayibona na rimwe? Ni filime yitwa Mario iri kuca kuri channel ya Ihuriro TV. Yeah. Ihuriro TV urumwe mu bantu dukunda kubara muri kino gihe twavuga yuko ugezweho ndetse uri kurahitinga cyane kuruta abantu twa sécurité bivanye no kungene umaze kwakira abaririmbyi beshe bagiye batandukanye. Kwanza akazi ko kurinda abanyagihugu cyangwa abaririmbyi abagatanga igare. Akazi ka sécurité nagatanguye kuva 2013. Ndakatangura nga mu gihugu amezi nk'abiri amanda bananyanja muri Kenya. Ndabikorera umwaka ndava muri Kenya nza muri Tanzania. Naho maraho umwaka ndumu bodyguard wa Jacklin Wolper muri Tanzania. Yeah. Jacklin Wolper. Kontra yanje nawe irahera. Bivanye nuko na situation nari ndimo ibyo nagomba gukora sinakunda kugira nsinye yindi ko kubona kugaruka ngashe nabandaniriza nganye. Tugume mu gihugu cya Tanzania twazi ko mu gihugu cya Tanzania aba bodyguard ari abantu ba mbere tubona umenga barafise agaciro kanininya ndetse birashoboka kuba bafise nishira hamwe rikomeye. Ngaha mu Burundi hoho bimeze gute? Murafise amashira hamwe abantu musanga mucunga abantu mushobora kuvuga ati kana kaze kuduhemba cyabise kungena aho tujya kwitwara? Mu Burundi birahari? Kuri ico novuga ko mu Burundi turashari hasi cyane mu bintu byinshi. Si kukijanye na sécurité gusa haba mu kuvyo kuririmba kuvya cinema. On fait mu bintu byinshi bijanye na réseaux sociaux novuga ko tukiri hasi cyane. Kujanye navyo no burinzi navyo za sécurité. Hoho novuga ko tukiri nyuma cyane biteye nobwo. Fatiye ku handi hano agenda aca. Turi nyuma cyane biteye ubwo ni handi gusa nkajewe ndafise igituma nkiringa igituma niko ndabikorera nga. Ubu ni sinabwirizwa kubikorera nga ko naragiye ahandi ndabona karusho kuvuga ngo imisana aho ndiko ndisubiza inyuma bivanye n'ahandi hano nagenda cyangwa nkabona uko bimeze. Ubundi ntabwo nabwirizwa ko niko ndakorera nga kuko nga nta gaciro baduha nga. Nga nta gaciro. Oya. Urumwe mu bantu twamwiyuko Israel Mbonyi gihaza mu gihugu cy'u Burundi ifoto yawe yaragaragaye yuko wari watumiwe uraza kumurinda. Iyo bishitse ugacungira umuririmbyi akomeye cyane, ingorane mugena murahura nazo ziba zimeze gute? Bivana je no kubwanje no vuga tangwana nimwe ndahora kubera nshonzo umuririmbyi akomeye cyane. Usivye ko ukora cyane gusumba uko ari gucunga umuntu asanzwe. Basanga bagi abayinde n'abashaka gusumira rya muntu kugira bamutangire. Yeah. Nico yindi umugabo ingorane ntagahaze kabura. Urashobora gucunga umuririmbyi akomeye cyane ugasanga impembo ni ntoyi. Nico no kwita ikibazo. Mugabo ugacunga umuririmbyi mutoye gusanga impembo nibaye nini paraporo y'umuririmbyi mukuru. Ibyo biravana naho nyene bivana byose bivana n'imyumvikane. Mugabo ibyumvikane ngaha mu Burundi ni gusa ni bake bamaze gutahura sécurité niki. Iyo bishitse ugatemberana na Fizo kuko turamaze kubona yuko uri umwe mu bantu akunda kwikoza cyane
ikintu cyambere utangura kuyibara kabuko afizora kumenga mu gice Burundi ikintu cyambere wiyibara iyo mufashe urugendo n'igiki cyo novuga ikintu cyambere mu bintu vyose sinovuga kuri jewe gusa ikintu cyambere ni discipline nico kintu cyambere kumenya wifata gute uri kumwe n'umuntu kanaka nico kintu cyambere gikomeye kumenya ati nimbanza kuba ndi kunika kano kazinza kuba nambaye gute kugira ngo ntaza kuboneka nkuko ndimvayo ya nico kintu niyo nyifato ya mbere no kubya discipline gusa ije imbere nta kindi ya ugitangura kubikora ndazi ko kano kazi usanga kagoye hoho konesi wayigenjeje gute kugira ushikire ba Orpa ba Fizo nabandi barinzi yashagiye batandukana bo aha mu Burundi turafise ingwane ijanye no kwidandaza cyane bo je ndibuka nkishika Nairobi byarangoye cyane kugira ngo shore koronga akazi ka security kugenda karanga nahereye mu gisiti hariho benshi bacha bitiranya igisiti no ku bodyguard bakabifatanya bose kumva kugira ngo city aho cyunza umuntu ukazumva umuntu akwambanga ngo city mugabye n'ibintu bibiri bitandukanye mugaje kugira nshikire ko ivyo nahereye mu gisiti hanyuma mushamuhura na Orpa gute bo arumva ndari maze kuva muri Kenya nja muri Tanzania ntagiye majimo ntabwo numva ko muri Tanzania nifite ubuzima bukomeye cyane muga kugira ndamushikire naragerageza kuja mu majima akomeye cyane kafuma mvuga ati bo mu kwezi nzofuma njeyo kabiri ndi hamahera menshi mugabo nshobore kuronka connection zabagiye ba bodyguard bahari muri Tanzania bakomeye nganire nabo komisari gena usanga ari kintu bashobora kumfasha hama ndabona n'umugenzi arampuze ngambye ati nakana nakara kintu musekirite hama ndagenda arambona arankunda avuga ati we ni bon dukorana uko umaze gukina amafilime tuje mu kibanza cha filime naco umaze gukina filime umaze gukina n'abantu benshi bagiye batandukanye turamaze kubona yuko ari amafoto muri kumwe n'abafanira Vine turamaze kubona yuko ukina mu ihuriro TV bikugendera gute kubifatikanya ikintu cyose bivana uko wagiteguye mu buzima kwanza umuntu we amenye nipangira umwanya uyo wapanze umwanya neza nta kintu kimwe kidakunda ndambanza ati kuko nta kintu kimwe dufata akarongo ko nka show ama evenement menshi abafise date sivyo uvuga ngo iyo mbanzi date ya evenement kana kanzokora ndo security ndamenye mpanga umwanya kuzokina film nimba araho twamaze kuvugana ko bihurana nawo masaha nkasaba ko boshira kundi musi canke bakantangura kwakirika byanze kuronka umwanya kuja izo zindi evenement ubwo myoro TV bafise kontra oya umuntu wese agukeneye ngo nkini wese nimeze uko nuko urashobora kugenda atangurana ibaye mu majambo make jewe ahantu handeze narerewe muri G5 kwa Berindwayo niho hantu hambere hatanguye kunshikana hatanguye kunyerekana nkamenyekana nk'umukinnyi wa film rero no kuvuga naho nta contrat mfiseyo no myuriyo nta contrat mfiseyo sivye ko umwanya n'umwanya nshobora kuba no isinya nta ntamwe muri no mwanya mfise contrat uwunkeneye wese na kanoti kiwe canke nibiyago tugana nawe hama tugakorana nta kindi urumwe mu bantu iyo bagiye kurondera uravye nk'abantu bose bashobora kuzanga mu gice Burundi ariko izina ryawe canke ifoto ryawe urakunda kugaragara cyane mu bantu bose uba wagiye kurinda muga abandi ntibaboneke turazi ko aba bodyguard ba kera benshi bari banakunzwe muga muri kino gihe tutaziyo bagiye n'amafoto yabo uyabatumye muri kino gihe utobuki yaronka ariko wewe y'umuririmbyaje tugaragaye ko ifoto yiwawe niyo yambere tangura kuboneka paraporo y'umuririmbyi abantu benshi baribaza wowe wavuze ati kwidandaza ukwidandaza umuntu wo mubwira gute mubwiye ati menya kwidandaza umuntu ushimubwira gute aba secretary benshi ndakunda media ariko muri entertainment udaciye kuri media nta kintu kimushobora gushikako rero je ndakorana na media cyane ndanazubaha deja nico kintu cyambere kingize ndubaha media cyane kuko hari ishusho kana kazampaye hariho ishusho kana hariho ikintu shobora kwaza nafashe mu kubaka niko kwidandaza kwa mbere novuga hama kigira kabiri naco kesho yo kuvuga ngo ndumugangi ngo ndumuganga sumba ndi n'umwana deja wanashima hari aba bahagarara imbere yanje ugasanga je no kuboneka simboneka gusa rero ikibazo gishakiba kimwe iyo utari serious mu kazi nico ni cyambere yata discipline ugira iyo ibintu bifata ibisanzwe ntubone ko kajya kazi kiye kimwe kurakora akazi kawe gashobora kuba ko gutuma niho hantu byose bipfira niho ico kintu gituma udashobora kuba ugaragara cyane imbere y'abantu
yeah. hari ukungene bivana no kungene umuntu muba muri kumwe canke umubonye ariko aragena mwibarabara ukavuga ati ugiye umuntu arafise pistol bivuye no kungena hano abahagaze ugiye umuntu baba bahagararanye abakomeye cyane ubwo kweri aba bodyguard baba bafise pistol aha mu Burundi ntibyemewe gusa muri Kenya nko muri Kenya twakora tuzifise muri Kenya biremewe bo bisa depa n'umuntu kana ko buri kumwe nawe kwitunga n'ibintu bisanzwe muri sempre batubwiye ko muri Tanzania aho rucunga Jacklin Wolper mugabo muri Kenya ntiwatubwiye umuntu aho rucungera cyangwa niwe wakora igisiti jewe muri Kenya nta muntu kana kano vuga ngo twari kumwe n'uyu zari biraka nyene nkuko usivye ko nigeze kugira ibako ryo gucunga umunsi umwe utarenga umuntu no kwita umu artiste akomeye mu gihugu ca Kenya yarinde Jaguar yeah gucunga Jaguar nibaduko ari ikintu kitwari gitoya ni kibari ikintu kinini ariko gikomeye cyane umaze kuvuga yuko ngaha mu Burundi hari ibintu byinshi usanga tutaratera imbere ni ikihe kintu ubona dukwiye gukora cyangwa icyo dukwiye gukora kikwiye kuva hehe kugira ibintu byose bishobora kugira kuja mu ngiro umukinyi wa mafilme tuzobona yubatse inzu mu bodyguard twazi ku buzima bwo muri Tanzania cyangwa mu bindi bihugu atacyo kimwe no mu bodyguard ngaha mu Burundi ikintu dukwiye gukora cyangwa leta kwiye kuvuga ati kadukora ibi inya hanyuma tuzobone mwese muryohewe tuvuga ati murafise inzu yiwanyu ni ikihe kintu leta ikwiye gukora ngoma mbere ku ruhande rwa security kandi nagoma sabe umuntu aza kubona ino video agerageza kuri partage nyinshi ntaze kugira inzigo ngo niko ari cyo bayiro TV cyangwa ngo kubera ko ari je wabonye imbere ya kamera abantu ntibakunda abantu bose umuntu uza kubona ino video uze kuyipartage ufatiye kuri kino kintu ngomba nihanikirize cyane cyane abantu bitwa ko bahagarariye amakampani amamwe ya security no bavuga no mu mazina mbwa ntibiri ngombwa mbwa hari nabo no domako nabavuga ko bariyizi kwanza barazo fatire kuri baseyi fatire kuri ba Amerike fatire kuri ba Mao kuri ba Frank n'abandi nibo bantu bakunda kuronka ama marché ya security ndabadomye ko kubera ko ndabafitiye inzigo sivyo ndabafitiye inzigo mu vyumve ndabivuze kandi murambabaza cyane muri chez security mu gihugu sivyo umuntu aza kubibona aze kugomba afate na kano gapande agaparitaje cyane gashoboka babibone nabo nyina ko dukora amakosa shobora gutahura ukuntu company kanaka ishobora ko organize evenement bagatanga nka 70,000 ku mutwe w'umuntu mu security iyo ni evenement izo kora nk'aba security 30 sivyo ujya mu ntarasi ya marché ntarabe inguvu aba security bakoresha kugira ngo bashire kuba bahagarara kujya yarose 70,000 agacha foto mu security akashamuha 20,000 agacha gya 50,000 urumva izo nguvu bari mu security ngene zingana eske aho bo kandi ni bari muri bamwe bavuga ko security atahirashika kandi ari bo baturiye sivyo jewe aho ndagaragaje agashavu cyane vraiment mumbabarire mugabo birambabaza cyane abo nyene ndomye ko nibo bantu bavuga ko bari imbere yacu nibo twitwa ko ari wakuru bacu mugabo nibo batwishe nagoma nsabe n'abantu baorganize ama evenement nimba nizashikagira ubona kino kiganiro mvuze abo bantu bazoba bakorere ko birakunze babime nakazi kuko naco bariko badufasha nta kintu kimwe ko badufasha ico nsaba kubijanye naho na film ico nsaba sinkaze cyangwa ngire gute ndasavye kugira dutera imbere leta yadufasha ikatondera lisansi ya monetization ya YouTube nico kintu ca mbere kuko ahandi hantu nko mu bindi bihugu YouTube iri mu kino novuga ko gitunze imiryango myinshi mu bindi bihugu rero aha mu Burundi leta yodufasha tukaronka lisansi ya YouTube kuko mu majambo make twa na monetization dufite nga mu Burundi kandi bukaye kumenga yarigeze no gusinywa yarasinywa dusigaje kuyihabwa neza irahari uje umwanya ntarabibona sinovuga ko bihari oya jewe nemera ico mbonye muri no mwanya ntabihari nayo makuru ntayo mfise yuko yigeze gusinywa oya turakunda kubona yuko hari habakinyi ba filime kenshi bakunda gukora bambaye iteni ariko iyo bakinye filime bambaye iteni izo filime ntazo tubona nawe uri mu bantu bakinye filime bambaye iteni ziya filime zirahari zizosohoka ryari cyangwa ni gihe gituma izo filime mwambaye iteni zisohoka mu gihe tuba tuzi ko muramenyekanisha igihugu c'iteni z'u Burundi yuko iteni z'u Burundi ziba ari nziza mu majambo make twitwa tumenyekanisha iteni z'igihugu iteni z'igihugu zirazwi kw'isi nzima zambaye byekana yuko ziba ari nziza cyane kandi tuzishimira oya si ico tuje kumenyekanisha iteni z'igihugu ahubwo bivana n'inyigisho yatumye twambara iyo teni y'igihugu izo nyigisho rero zizosohoka ryari ko ni benshi bagasore bose tumaze kubona bambaye iteni ariko izo filime ntiturazibona nawe tumaze kubona bambaye iteni ariko izo filime ntayo turabona ni novuga ko ngatwe mu Burundi dufite abantu bitwa indyarya
abantu badakunda abandi rero zirya teni hari abazibona aho gushaka kumenya ikintu twashase gushira mu mitima y'abantu bagaca bifuza kuturya kudukamisha ugasanga rero umuntu aje kuvyivangamwo rero kugira ngo akubaza aho wazikuye akubaza ibintu birebire kandi ubona ko atakintu kimwe bimufasha kugira ngo urabe ko umufumbatisha conyene kugira umve ko kugirana atakoje histoire ya filime yarimeze gute washatse gushaka kugira ukoreshe zino mpuzu kubera ko simpakoro nko polisi cyangwa umusirikare akubwira ko irya role wo wakinye ambazi ya mpuzu yoshora kurikina ugasanga twe twazambaye mu ntumbiro kugira twigisha ikintu kanaka ugasanga rero uje kugirana kugira irya filime yawe ntisohoke ivyo kintu naco yisunze wejeje kuvuga yuko hari abantu benshi bamwe bashobora kuba ababodyguard badotera imbere ubwo siko kubera atashira hamwe mu ofisi cyo kuvuga ati kwitwara hanaka kuyo hari shira hamwe ribarondera mwebwe rikavuga ati niryo rigenda gupatana mama ufise agaciro bishize iyo shira hamwe rikaza mu Burundi wowe umva wowe uri tayari kwiyandikisha ariko shira mu gwaruka rirahari twe no turugwaruka ahubwo umukuru waryo yabwirizwa ariko ari muri bamwe mu madushigikira nkuko duti nkubire kuri ministre de la culture si jeje ngenda bivuze nibaza bo jenda bimushira ko nyene kuko ntaraduserukira kuko muri filme zacu zize kugira zerekana ku ma televiziyo y'igihugu bica kure umuziki w'u Burundi ntufise iki uvugira kandi ministre de la culture irahari none twe turabana b'igihugu none muga mukinyi mupira usanga bakurikiranwa cyane navyo nyene birafisa agahazi kuko je nk'ubu izo vyose nakubwiye ko naciyemo narigeze no kuba mu athlete sivyo amurundi turafite aba athlete benshi bari hanze kandi bakomeye cyane ngabo usanga amaradio menshi avuga amakuru inkino z'umupira w'amaguru gusa na basket muga abantu biruka nk'abahungu zifatire ku bahungu ari umukobwa baramuvuga cyane sinzi impamvu ndabivuze ari umukobwa baramuvuga cyane sinzi impamvu muga nk'uwo muntu turafite aba athlete benshi bakomeye bari hanze babahungu kandi batsinda amashampiyona meshi myizi yego nango ndakwaje nk'umu athlete yitwa Rodrigue Nyonzi ku Eric uhora bumva amakuru abo mugana na muntu ashobora gukina shampiyona nko muri Espagne akabuwa kabiri nko kuri 800 metres sivyo ari umurundi n'umurundi turafise ngaho umuntu au niveau mondial kuri 10000 km yabe 11 abese amateka samateka ari umurundi vraiment yitwa umurundi bishabiza kwa kundi ngene ati yidandaza nabi usanga ujya mukobwa yamenye kwidandaza hanyuma bisha bituma guma vuga ngo cyane nabo nyene nibamenya kwidandaza ibintu bizogenda neza so kwidandaza niwe yashoboye kwidandaza wenyine ko ari umukobwa hano wumvuze izina kwanza uwo gusa nyene twavuze umukobwa mugabo nimba ayo mateka hari yuko bari umuntu dufite au niveau mondial akaba afite ikibanza c'11 yitwa mateka ku gihugu cy'u Burundi sivyo none uramaze kubona yuko kweri ibya president Burundi neza ibya president Burundi neza gutata president Burundi kuko yavuye no muri club y'u Burundi president Burundi hanyuma reka ndagushimira nibazi yuko amajambo twayaza ameze neza bwira abakunzi ba Cyuro TV akantu keza uzobategurira muri kino gihe no kungene ugiye kwifata kugira tuzobone ubandanye ukundwa kurushiriza cyane bwira abakunzi ba Cyuro TV kwanza jije ubwa mbere maza kubaha media kwanza media ngendeye umuntu aza kubona ino video cyangwa n'izindi video zaciye ku Cyuro TV ntazo bishiremo inzigo basha dukeneye gutera imbere ntidushaka kwiba cyangwa tugire gute nimba turi muri bino nukugira tarako twiteza imbere ntashire mwizigo ngo ni kubera ko yabonye jewe umuntu nakundwa na bose aze kugira partage asangiza abandi agire comment kuvyo yumvise agire like gutyo Cyuro TV banzi itera imbere nayo kuko irafite ishifashije Burundi cyane gose hama ku ruhande rwanje nago nagomara babwira imitego ibintu byinshi kuri jewe ufate ku ruhande rwa filme ndiko ndategura filme nziza kandi cyane si imwe canke zibiri mugamba nishira imbere filme izosha kuri YouTube channel yanje YouTube channel yanje Chris Mamesa officiel rero filme yanje izoba ari action si yazazi nitugira amahoro ni action kabisa izo bikubita fresh niyo utanyita Rambo 4 uzobundenganije zo nkure ko Goliath unyitera mbokate cyangwa yite commando de urakoze cyane yego tubashimire cyane mwakoze namwe kutugendera
yes bakunzi ba Cyoro TV ndazi ko mwari ko murabona Goliath kumwe nashoboye kwisigura nibyo yarasanzwe amateka yaramaze iminsi akora cyangwa amaze gukora mubane mukanda subscribe na comment turabakunda cyane.